bagumyabanga bakinyarugamba mbonera kure biswi vy'inkona barundi mwese banyamahanga muri mu Burundi dutangure tubifuriza umwaka mwiza umwaka w'2025 uzubabere umwaka w'amata n'ubuki uze ubabere umwaka w'imigisha n'imihezagiro umwaka w'amahoro n'amahonda muzorime mwimbure abanyeshuri bazokwige bamenye abubatse bazovyare baheke tubipfurize ibyiza byose byiza biva ku Mana rurema Imana y'abarundi n'Uburundi amahoro umutekano ubumwe ukwishira no kwizana mu Burundi niwo mushinge kandi murabona yuko umugambi CNNDD ukora ijo n'umutanga kugira ngo abarundi babeho amahoro n'umutekano bumvikana bashize hamwe mu mwaka uheze w'2024 twarasozereye ingendo twagize mu mazone yose yagize Uburundi arenga 150 kandi murumva yuko kubera izo ngendo atawuturusha kumenya uko abene gihugu bifashe n'ingene gihugu cifashe tumaze kurangiza ingendo harabaye inama ya komite nkuru yo mugambi CNNDD yabaye kwigenezwa 2022 2023 ndamukiza 2024 haribuye kwa sogokuru mu ntara ya Butanyerera hafunditswe ingingo nkuru ahanini zishimikiye kwishigwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 y'ubiteye imbere mu 2060 mu mugambi CNNDD turi ku kivi kandi turakigenze abagumyabanga batari bake bashasha barakiriwe inyigisho nyinshi zaratanzwe eka mbere iminsi mikuru yose yatungarijwe n'umugambwe yarerekanye ko tugeze ku ntambwe ishimishije uyu mwaka tugiye gutangura tutanguye uyu munsi ni umwaka w'2025 umwaka urimwo mbere mu kwezi kwa 6 amatora tukaba twavyiteguriye neza tugashimira abarundi n'abagumyabanga ingene biyandikishije ari benshi kuri zo kwitabire ayo matora aho abagera hafi ku miliyoni 6 biyandikije kugira zo kwitabe amatora tugashima rero yuko inzego z'umugambwe kuva hasi kuva mu mazoni mitumba baturungikiye abagumyabanga benshi hotogwamwo abo turungika mu nzego nabo dutuma kugira baje kuduserukira mu nzego zitandukanye muri abo twashoboye kwegeranya amazina 230 y'abagumyabanga bazoduserukira mu nama nshinga mateka n'inama nkuza mateka cyo kuvuga yuko bose naho twotsindije na kwijana bacha bashinga mateka nuko bamwe bategekanywa gusubirira abandi kuko murazi urugendo rwo kuyisi nta wuzi ingene rumeze urashobora gutangura ntuheze bagumyabanga bakinyarugamba monera kure biswi vy'inkona twiyemere igihugu cubakwa na beneco uyu mugambi CNNDD ni umugambwe utavutse nk'iyindi ni umugambwe wavuye mu maraso si umugambwe w'indongozi z'umugambwe ni umugambwe w'abene gihugu umwe wese arafise uruhara bamwe babivuga abari ko arorosha ibikorwa by'uwo munsi uyu mugambwe wavuye mu maraso y'abana b'u Burundi bitanze bakavuga bati aho byabereye ni kera umwene gihugu yicwa umwene gihugu yangazwa umwene gihugu aturirirwa amazu baraca umurongo baravuga bati turemeye twitange mugabo bihere urugendo rero ntibagorosha murumva ko bamwe barugenze bakasiga n'ubuzima natwe tugeza kurugenda mu kwipanga kugira ngo ibibazo byose babihari tubigire akaryo keza
kuguca ubwenge no kumenya kwitunga no kwibeshaho no kwiteza imbere. Duherera kanya banyakubahwa amesha makuru babaze ibibazo, ntimwigo murarondeza mubaza ngo urabona iki aha turi mu Burundi byose turabizi. Hariho n'ababazi ibintu nka mwarimu abazi kinakizi. Rero ntimuze kurandira, turi ngaha cha twirabera umupira mu mwanya uza, turi ngaha ku mugoroba turaza kubonana turamukanye twipfuriza nyuma kamushasha. Ibibazo ibyo nta kibazo nakimwe nto kwishura, mugabo byose ntibikenewe kuko je nishura nk'umwene gihugu, nishura nko mu Rusigabangazi, nk'uwimurungurira hariya mu Kirundo, nza kwishura nk'umunyamukerezi w'Inyanzarake. Rero murafisa kanya yabivuze, dupange ibibazo bitanu vya mbere, hanyuma turaza gusubira bitanu 20 ibizoba bisigaye umwe wese ashobora kubyishura bikuru bikurira byaheze. Imana ibahezagire. Mwidondore ugira tubamenye. Wa mbere nitwa niyo nkuru Ronja, sanzwe ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Ubumwe. Jewe nari mfise ikibazo kimwe gusa, nicerekeranye nuko umugambwe CNNDD wihaye intumbero yo gutera mu iterambere ry'igihugu. Mu mugambi bavuze yuko ugomba kurangura ujanye no gufasha mu guteza imbere ibitegwa njabukamazi n'ibitegwa byari bisanzwe turima, mugabo bifasha kugira ngo bishogwe no hanze y'igihugu, kugira ngo bifashe kuzamura iterambere ry'igihugu no gufasha kwinjiza amahera mvamakungu narijya dusanzwe tuyakeneye, kuko tubona uno munsi hariho bimwe tutaronka kubera ko amafaranga mvamakungu ari make. Muri ibyo biterwa mwari mwavuze ikawa n'amavoka n'ibindi vyamwa bishobora kwimburwa bigahingurwa bikanashorwa hanze y'igihugu. Nagomba rero kubaza ikibazo kijanye naho uwo mugambi mugejeje mu mugambwe CNNDD, nuko mwoba mubona yuko amahangiro mwihaye n'imyaka mwateza kubiranguramwo azoshikwako, kugira ngo abarundi bizere yuko amafaranga mvamakungu hazogereye tukayaronka kwiye biciye muri ibyo biterwa mwashize imbere, kugira ngo bimwe mu byo turangura hanze hakoreshejwe ayo mafaranga biboneke, na cyane cyane nk'ibitoro, isukari n'ibindi, kugira ngo iterambere rizamuke, abarundi bashobore kuronka byankenerwa bitabagoye, n'ibiciro bigabanuke ku isoko. Murakoze. Murakoze. Wa kabiri. Nitwa Norbert Rucabihari, nkaba ndumumenyesha makuru, nkongera nkaba ndumuyobozi uruganda rwo kumenyesha amakuru mu kinyamakuru Buja 24. Mu nyamabanga mukuru w'umugambwe CNNDD. Mu minsi heze ngiraho bahaciye nk'umwaka, imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda yaratosekaye gushika naho u Burundi bufata ingingo yo kugara imbibe zihana n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ku bw'umugambwe CNNDD mwavyakiriye gute? Mbega ibyo kugurura ivy'urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahanini bifitiye akamaro kanini cyane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu? Mbega ko benshi bavuga bati nizugururwe, ku ruhande rwa CNNDD mu bifata gute? Akabazo kagira kabiri, harabaye amatora mu 1993, umugambwe wari ku butegetsi ari umugambwe yiprona. Uwo mugambwe waratsinzwe mu matora, utsindwa n'umugambwe Frodebu.
umugambwe yiprona urashiraho intahishitse. Ubu naho umugambwe CNDD n'umugambwe yiprona nibo bagaragara cyane ku rubuga rwa politike, ababwira ngo muri aya matora ya 2025 na 2027. Nk'ubu uyu mugambwe iprona wo kwivyukiranya ugatsinda amatora muri 2025, ugatsinda umugambwe uri ku butegetsi CNDD. Mbega mwovyakira? Murakoze. Omer Nduwayo, nkorera radio televiziyo Isanganiro. Feso tubazo tune mu kiganiro muheruka guha abamenyesha makuru inyuma y'ikoraniro ry'inama nkuru y'umugambwe Ingozi, mwarijeje abarundi ko mugiye kugwanya abagibiturire hamwe n'abasesagura amatungo y'igihugu. Ariko ku munsi w'umutangakori i Bujumbura byavuzwe ko igihengeri cyabonetse muri Obert cyatumwe vyatumwe n'abatanga kori badatanga amakori neza hamwe kandi n'abagigiturire. Nyakubahwa, uno munsi mwamugejejehe ivyo kugwanya abagigiturire canke ho bahabuze kugira ngo mubagwanye? Kibazo higira kabiri, umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu majambo ashikiriza aridoga ko hari abamugora. Abo bamugora bo bari bande? Nyakubahwa, kuki mumugora? Muriko mukoriki kugira ngo abamugora kumbure bagwanywe? Kibazo higira gatatu, ibiciro by'ibintu bitandukanye biguma biduga hirya no hino mu masoko. Abahinga bakerekana ko izimwe mu mvo hoba harimwo ari kubera abari mu nzego zitandukanye bakora urudandazwa. Abari mu nzego zitandukanye benshi n'aba-CNNDD murongoye. Ubwo ntagahaze muba mubona mu bijanye kumbure n'intwari bereye umugambwe CNNDD uvuga ko washize imbere. Kabazo ka nyuma, ikiringo cyanyu cyo kurongora umugambwe CNNDD buca kirangira, mutekanya ryari ikoraniro ryo gushiraho inzego nshasha? Mbega Rêverie ndi kuri yo bari umukandida? Murakoze. Murakoze. Ku mazina nitwa Nayo Claver, ayima nkaba nkorera ikimenyesha makuru Agasumo. Nyene iteka munyamabanga mukuru umugambwe CNDD mu kiganiro kiheruka kubera mu ntara ya Ngozi. Hari ikibazo mwatuwe kivuga kijanye nuko mugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo turabe ukuntu ugwaruka canke abarundi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi boshobora kuvyaza umusaruro. Aha turavuga nk'abakoresha YouTube n'ibindi. Nyakubahwa nyene iteka, mbega uwo mugambi ugeze hehe? Ikibazo cya kabiri sino kigarukako mugenzanje yakibajije. Murakoze. Jewe nitwa Embetieri ni nahazwe, nkaba nkorera ikinyamakuru gica ku mbuga ngurukana bumenyi Intumwa. Fise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere, nyene iteka, uyu mwaka uheze mwatumenyesheje ko mwagendeye amazone yose agize iki gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Mbega mwoba mwahakwicigwa icahe? Mubona igihugu cifashe gute ubu? Kibazo ca kabiri arico ca nyuma, duhejeje kubona ubu nyene abana batari bake mwateguye. Mbega ko mushira inguvu nyinshi mu gwaruka, yerekwa mufise n'iryahe? Mwotuvuvurira ako kabanga natwe? Murakoze. Nitwa Jeanne Harerimana, kaba ndi umenyesha makuru wo muri radio CCIB1+. Bibazo nari mfise kimwe cabajijwe cyari kijanye mu kiganiro muheruka mwashikirije Ingozi, mwaravuze ko mugiye guteza imbere ibitegwa bimwe harimo ikivoka. Uwo mugambi tukaba tukeneye kumenya aho ugeze. Kibazo ca kabiri naco bashikirije ibidandazwa bimwe byaduze igiciro, ariko rero hariho nibibuze. Nk'ikinyobwa ca Brarudi no ngaho Makamba twarabonye ko atakihari.
mbega umugambwe CNNDD hari umukenyuro ofise mu gutorera inyishu ivyo bibazo murakoze. Murakoze ku muce wa mbere w'ibibazo. Dutangurire mu bumwe Longino ubumwe yavuze yuko muganga twiyemeje yuko duterera nivyo ivyo twavugiye Ngozi twabivuze duhejeje inama ya komite nkuru y'umugambwe CNNDD kandi twabivuze twishimikije ivyafunditswe muri iyo nama ya komite nkuru. Twariyemeje yuko ibitegwa bituma igihugu kironka amafaranga mva makungu, amafaranga afasha kugurira hanze, tugiye gushiramo inguvu nk'abagumya banga. Yabaje aho tugejeje, nagomba mbere n'uwo Jane ahejeje ubunyene ndabatumirire mu kwezi kwa kane kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi ntuzotanga raporo y'umwaka aho tuba tugejeje ku gitegwa civoka n'ibindi bitegwa. Nukuvuga yuko ubu muri aya mezi tugiye guharura ibiti by'amavoka yatewe, ibitara byose n'ayatewe n'abene igihugu, ayashoboye kuba grefe n'ayataraba grefe, duce tubaha ibitigiri hama muce mwiha mu myaka 3-4 twavuze, muce muri abo mwimbu, muce mumenya ko twitayaga amasigara cicaro. Igikorwa kigeze heza, mugani twotanga raporo, hariho imivyaro kiri mu pepiniere bariko barateragira, twibaza yuko bazonyarutsa ku buryo mu kwezi kwa kane kwa gatatu wa nyuma w'ukwezi tuzobatumira, ikibanza zokibabwira, duce tubaha aho tugejeje ikivi. Mugana Rwanda bahumurize n'ababwira yuko bimeze neza. Norbert muri Bujumbura 24 yabajije ati Burundi n'u Rwanda ati bimeze gute? Imbibe zirugawe mwavyakiriye gute? Igihugu cyose kirafite ine citunganya, ingingo zifatwa kugira ngo igihugu gitorera umuti ibibazo biba bihari. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kibanyi kandi kizokwama ari igihugu kibanyi cy'u Burundi imyaka myinshi n'imyaka zazo tukiri kwisi. Mugabo uko umuntu agenda araba ajya no hino. Itariki 14 babibabwiye twari mu gihugu ca Tanzania aho Kigoma. Bajya abana bose mwabonye mbere haje bake kubera abana bo muri commune Kibago, abana bo muri commune Kayogoro ntibashoboye kuza kuko nabo tuzobagendera ejo. Twagiye guhimbaza imyaka 20 tumaze umupaka w'u Rwanda n'u Burundi umeze neza, wa Tanzania n'u Burundi umeze neza, kuva Ikabonga ukaduga dufate kuva muri commune Nyanza ugaca muri commune Mabanda, commune Kibago, commune Kayogoro, commune Bukemba, commune Giharo, commune Kinyinya, commune Gisuru, commune Cendajuru, commune Gisagara, commune Mishiha, commune Kigamba, commune Buhinyuza, commune Muyinga, commune Butihinda, commune ya Giteranyi. Hose atekanye ibirometero birenga amajanani. Ata muntu numwe ahungabanya Burundi aciye kuri umupaka. Imyaka 20. Ico gikorwa twagitanguje mu 2004 igenerwa amatari y'intare y'Amakamba. Muri Tanzania hatwara umukoloneli yitwa Elimoni Mahawa nawe nyene yari yashitse ngaha. Murumva yuko mu myaka 20 umupaka ubutekanye. Mugabo murazi yuko uko twagiye turagenda u Rwanda twabanye neza. Mugaragera igihe u Rwanda nyene mu 2015 rurafasha bagumye gutimagaza ubutegetsi. Baca bahungirayo kandi arabasoda. Mu bisanzwe nta musoda adabuka umupaka baca bamuboha. Baca baratunga baniyo mbare niyo bari nabandi beshi. Tukavuga tuti muduhe abantu. Nyerishwe umukuru w'igihugu yarugore n'umupaka. Yapfuye kugurura bacatanga kwica abantu. Ega uzibira kubera habari ingorane. Rero uko bimeze nibaza yuko atangorane ziriho. Tubana tuvugana. Ujya turavugana. Tuvuga tuti ikizana igihindura igipanga akarere. Muga bitarahera ntidupapa. Hoya tugenda bukebuke. Umunsi byaheze uzobona huguruye. Muga bitarahera tugenda bukebuke.
u Rwanda nabivuze abanyarwanda n'abarundi nta ngorane mugabo ikibazo ni hagati mu ndongozi zimwe zimwe. 93 iprona yatsinzwe na Frodebu none vyogenda gute? None amatora aheze utsinze aca twari igihugu utsinzwe unakacina unangoje mugabo rero je nama ariko ndavuga je iki gihugu ndakizi journalist iki gihugu iki ca nterusha zina ndashimiye ndakizi iki gihugu ikigunda kizi mu mazona kizi mu mitumba aje sinzi ko bizokunda ijo verbe wavuze ntizokunda narakigendeye kandi jewe nta bujyaje ashiramwo ndabaza neza ingene ibintu bimeze nagomba kubwire batara nuko bariko barareklama ariko barasubiramo hariho ni komine hazokwitoza umugambwe umwe ari komine mu rutonde fise ndafise komine atawundi mugambwe numwe uzokwitozayo urese CNNDD ibirapanze hariho abatwagirije ngo twagira umugambwe umwe mu bisanzwe siko twagiriza umengo umugambwe ni wiwacu twakugira umwe uyu mugambwe CNNDD nuko bajya bose bicaye hajya bajya bose base mutahi utatanze umwana yatanze ifungurwa utatanze ifungurwa yarasenze kugira ibintu bihinduke bajya bose barafise umutahi none ikintu cyabo niki wabo cyandi kuriyo urumva rero bikirinze bikunda je cyatwigira nyene badukonze verbe cyatuvamo muga murazi twe turateguye kwe abamubona iyi ni zone Gisenyi abo bose bicenga ni zone imwe ni zone ya Gisenyi sinzi ko canda barabaje mugabo zone Gisenyi nta numwe yavuye Makamba hariya kuri centre kese abakuru bajya bakorera ku mugwa mukuru ni bukebuke nduwayo yavuze ati kurwanya by'ibiturire igihengere muri obere kudatanga amakori abaje ibiturire mu isanzwe mu gihugu urugamba rwamaho si muri bigusa ni urugamba rwa misi yose usamaye usanga bene gibo tagiye kurima bakavuga ngo bazofashwa usamaye gatoyi uzibona ikindi kije rero nibi byo gutosora bavuga ngo utosora imfuku yamizamwo sinza akantuze urumva byarabaye nico gituma urabona abana tuko turabategura ndaza kucishura neza twadutegura abana bazokura bameze neza bipanze hajya baronka inyigisho nyinshi ndaza kubivuga niyo nabishikira rero ibi igihengeri nivyo ari igihengeri kibonekeje mu gisata cyo gukotoza amatukori nivyo naje ndibuka yuko twamaze iminsi 10 turindiye ibikoresho ngaho kibuga kandi bakabibrokera Dar es Salaam ngo nta marezo ngo nta aki bagira utuntu none wo marinya iminsi 10 udatuza amakori hama ngo uzoronka umwimbo ega no makori nko kurima ugumiza ko iminsi yose ndazi natwe twararisha amahera menshi amahera y'amamodoka twarengeje iminsi apakiye kubera ubere itekera kora neza urumva rero ivyo yashitse hanyuma ibyo abantu badatanga amakori umuntu wese azi ko ateza gutanga ikori ateza kuriha atarishe ni bamugarire byose ahagarike nta usumba abantu nta usumba wundi nta ugirana narabonye bavuga ngo hari imiyadi zirenga amajana 2 nibazi nyarutse bazegeranye twe turi mande y'umupaka ngaha mu 2005 mu 2015 muri Tanzania umukuru w'igihugu yinjiye yasanga abantu amakora atarishwe arenga imiliyaridi igihumbi n'amajana hafi 3.5 atarishwe abantu yanditse mu bantu ngo azorihejo kubera baguma basororera abandi ntibarihe ntiyatanze izibiri mu ndwi yaramaze kwegeranya imiliyaridi igihumbi n'amajana 3 bose cyavuga ati nta n'ubuso nk'imodoka n'isiro muyorabara utarishe cyo tudandaze vyose ari gikora n'ibyo riteza imbere igihugu niyo mahera dukoresha mu guteza gukoresha mu gihugu mu migambi nico gituma abatoza kori boshama inguvu abatanga kori nabo bakamenya yuko ibya Sezari kwa Sezari siko bavuga none kwa Sezari bavuze ati ni kori naje ndazi ko muri zindwi zibiri bavuze yuko ngaha ku kibuga hari miliyoni 30
nimwe zitarishwa twaje tuziriho umunsi nyene twavuze tuti tuzanire nivyajyari ngo muri 2023 byari ibiki twasanze ari ibintu twinjije mu ngaha bisubirira imbaho byo bita prelude twaravyinjije dusanga bavuga ati hari itegeko rivuga yuko uzozana ibikoresho bisubirira ibiti nibisubirira imbaho bibaye igizonere je rumva ntisoma amategeko ncane ntumako baragira mugabo cyavuga bati ivyo rivyo byose hariho 31 muteza kuzana bace bazirisha twese nukuriha ntagira ubigira sinabibazo umva rero twese nimba hariho umujyi biturire murabona ko baguma bahindagura nyene cyubahiro itariki 24 kwezi kwa mbere 2021 igihe ikoraniro kaminuza ryatora umugumya abanga ndi kuri yo ngo abe umunyamabanga mukuru w'umugambi naramubwiye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nti haba muri leta ndaza kwigira kwako haba muri leta mu buzi umugumya abanga muzobona ariko akora nabi mutuzanire mudusubize mu mugambwe tumushire kwitupa tumukarishe niyahinduka tuzomasubiza adahindutse tuzomugumya abaradufasha mu micungararo ariho korogana murumva rero ku munsi turavuga tuti we nuze ja ngaha nawe anduruka genda hariya tuguma turondeza nibaza ko bizogenda neza abamugora ni bande kubagwanya no sivyo yindi ko ndavuga ahubwo navyishuye byose navuze kimwe cyanishura byose abamugora nabo bantu baronkwa amabanga ntibayakore neza bariko ragorana cyatubatumako burya uraba hari umunyamanga ntunganya bisata bijejwe yo guha urutonde kuva mu 2020 abantu tumaze kwiyegereza wosanga ari runini tugumako yavuze ati bamwe n'abagumya abanga none kari bo beshi igari bo beshi nahandi habari beshi n'abakora amakosa beshi n'abagumya abanga kubera nibo beshi none abandi bo yakora batari beshi ego abantu biba beshi niko n'ibintu biba niko mwiterambere guterera baki karuse yo navuye ibiciro biduga cyane ngo bari mu nzego bakora udandazwa nibaza ko atari ivyo nivyo duga kubera bari mu nzego bakora udandazwa oya ikibazo nacishuye kugira uvuge yuko ibidandazwa byaduze hari ibintu vyishuraba mbega mu Burundi abafungura kuja kwisahani gufungura ni bangahe ni bose abantu bose bateza gufungura kugira babeho none abarima ni bangahe abarima nabo ni bangahe abafungura ni bose aha n'umwanya uca wumva utanguzungurirwa kwera inzara none abakora ni bangahe okay dufate yuko umubebe afise imyaka 2 ateza gufungura n'akabebe karaza konka mama nawe yafunga dufate yuko abantu bose bari munsi y'imyaka urabona abo bantu bose wabonye badefira baje bose n'abanyeshuri abanyeshuri bose gushaka ku myaka 20 twasanze n'abanyeshure ntibakora baje kubatonda kwishure batagufungura ufashe rero kuva ku myaka umwe gushaka ku myaka 20 n'abarundi barenga 8,000,000 ngira bararenga gose ugaca ufata mu matora muzorabe mu bitigiri byandikishije Bujumbura niyo yandikije beshi abantu bose bari Bujumbura nugufungura ni bake bavuga bati turaza kurima tuzane umwimbo bakora ama service yandi twasanze mu babarire ngaha jewe mvugisha ukuri nagiye mazone yose twasanze abagabo mu babarire bace bandaba abagabo twasanze nabo nyene ari kibazo hari abagabo benshi muhira badakora barekera bakenya rugamba gusa ucu harura rero byo bitigira byose umwimbu tukabona ari mwiza mugabo baje kwisahani nabo ni inshuro 10 guzya mwimbu birera ukamego dufite byinshi mu kwezi kumwe biba biheze biba bitangwe kuzimba umuti rero w'ibiciro biduga ikivi Chiko turiga bamwe batanguye kuza baragira imirima minini kugira ngo barabe yuko botuma umwimbu ugwira
bagashora umwaka wose muganda babwinda ngo ndabamenyeshe yuko ibiciro ntibiduzwa kumbure n'umuntu umwe babiri. Ikindi naco twasanze abantu twatugwira aho waziga ishamba ubarahubatse hirya je mu ntara y'Ibitoke muri komine c'Ibitoke twagiye inyuma y'igisagara kugendera kuraba inzu zubatswe z'abarwanyi dusanga ahantu hose twahora twibaza ko ari imirima hose hubatse amazu. Nukuvuga iyo turiko turaja hose tudahinduye ingene turondoka tuzojegera. Nico gituma mu migambi twiyemeje mu mugambwe twavuze ko uzosigurira abantu bakivyara ko bogerageza ubuvyaye benshi ntarenze batatu kugira bakuze neza bafungure bazobeho neza. Kuko niba byara 10 ugasanga umwana ntaro nk'ikirato agenda miguru wazi ntiyoga ntasokoza uzoba ukoze igicumuro n'Imana izokikubaza. Ati mu mugamba CNNDD mugoma murangize ikiringo mwatorewe ni mu 2026 mu kwezi kwa mbere tinone hatekanywa ikoraniro kaminuza yego ririho tinone wewe na uzogaruka. Nagona kubwire mugamba CNNDD buya rero ntawe yadukiza birapanze biva mu nzego mu namashingiro bikaduga gushika mu nama nkuru inararibonye bakaraba neza ingene bimeze baca bavuga bati naka ni mu marizi nta kinya nta mpuhwe nta kiyo pore pore bavuze bati tubandanye urabandanye bavuze bati je impande ucuje impande. Nico gituma ngaha turi ngaha tuba tuko turategura benshi bazodusubirira aha turategura kwa uti uwo labanaka arashobora kuba umunyamabanga mukuru turabitegekanya kuko biri no mwiragi rya sogokuru yavuga ati ume wese ategure uzomusubirira kugira ngo ishene nticike tugwe dupanga karere neza. Ibya YouTube ndazo kukibaza aho bigeze ndazo kwishura mu nyuma. Intumwa igihugu cifashe gute uretse ibishobisho canke ibindi bintu umuntu abavuga kubera kumbure ashikiwe naka canke kari igihugu cifashe neza gose. Nababwiye nagendeye rega mu nyuma dojeje inama ya komite nkuru mu kwezi kwa 5 twaciye tugendera makomine yose uko ari 42 turicara nubu tiko turagendera intara Burunga twarahejeje Gitega twarahejeje na Buhumuza twarahejeje dusigaje Butanyerera na Bujumbura tuguma tubaza vipi mugabo kwisi simi paradizo bavuga ngo ari ahantu ahantu yegereye mu ijuru kwisi simi paradizo ingore zamaho nutu tugoranira uzobona mwavuze ngo igitoro nayo babwiye mu mazone yose iyo bigitoro tuyikaba n'amateke canke niswa ako turi Makamba cyo tukagikaba n'ibitoki nicobura mugo mwene gihugu bo wese arazi yuko kugira ngo igihe igitoro kiboneke tuba twarose amafaranga zo kugura ayo mafaranga nayo kuyaronka teza gushorera hanze tukaronka ya mahera yamba makungu cyo kwigura. Ubu rero ku kazi niho baje bavuga ati none turimye ikawa nyinshi n'amavoka menshi cyo turonka ikawa mu myaka 5 igitoro yose gucika ikizosura gucika. Cyakabiri abana mwateguye canke yerekwa niriye musanzwe iki gihugu twari kigwaniye naje ndumugwanya rero kigwaniye uguma wiyumvira aho coshika heza kugira ngo nabamaze kuva ku isi bazovuga ati vyagenze neza nitwagiriye ubusa. Ega ngaha hari abana ba Burundi bapfuye twe twari kumwe mugenda ukazobona urusasi rumuciye umutwe ubwonko bugusesetseko ugacubwira abandi ati mukwege mutwara inyuma turamuhambya turamuza kumuhamba bagiye abasoda abandi ukagenda ukabona citse ukuguru uwundi ukabona ijisho riravuyeyo mugabo bose bavuga bati igihugu ciza ubu igihugu iratekanye abene igihugu barajya bakaryama sawa mugabo hari kandi kakibuze iterambere none kugira tutera imbere zo bigenza gute umuntu muretse acika ikinebwe
mugo umwana umubwiye uti uramenya yuko utegeza gukora ikiniki mu Burundi bavuga ngo igitigororwa kikiri gito bajya tuzobigisha byinshi tubigishe gupanga ejo bazo mu myaka 2040 hari bazo bafite imyaka 36 bafite imyaka 18 utara 15 30 ningahe ni 3 mu myaka 2060 bamwe nabazo bari abagenero abandi bazo bari depite abandi bazo bari umukuru w'igihugu hajya hazova umukuru w'igihugu muri yo mubona nico gituma ibikorwa bibera ngaha ntibiri ngaha gusa mu mugambo twavuze ku mitumba yose umwana wese ategurwa kuva ku myaka 9 kuduga gushaka kuri 17 agaca asimbira mu mbonera kure naho nyine agabandanya ategurwa inyigisho tubaha ingene tubigisha nugira ngo tuzoronke abagwanira igihugu bahagarara neza abasirikare abapolisi n'izindi nzego tuzoronke abanyapolitiki bya bibazo byose mubona muri ko murabaza bazobitorera umuti mugabategurwa kirikare twe turafise umupira ngaha murabona iki kibuga ni cy'umupira turafise academy umwana abana dukinisha muri Aigle Noir nabana twateguye ku myaka 12 ubu rero barakubita umupira bamwe begeranye bafise ubwanwa mubabarire bakabura niyo tugiye kubera iki barateguye naba rero ibi bidogo mubona aba bazocika bakuru bateguye baraba kumwe ibintu bahindukirira rimwe batambuka intambwe adasigana ejo rero tuje dufise tuzosaze hari abantu nyene bapanze batanguye gupangwa bakiri bato yabibabwiye no mwishure erega aba bakurikirana abarimu nyene hariya ku mashure tuzogira ahubwo tuzova tugira amasezerano n'umushikiranganje w'indero ari ngaha twinjira amashuri hose tubapangireyo ega ntidupanga umugambwe wabonye bamayize umugambwe mwabonye bamayize umugambwe ntidupanga umugambwe bajya bana saba nabo bagumya banga gusa bose nabana bapona barimwo nabana basenere nabana ba MSD bose barimo haje kuko dupanga igihugu muri kazoza rero ingufu nyinshi tuzishira mu gwaruka kubera dukeneye ejo heza ivyo bibazo byose mwagiye murabaza bitagenda neza tuzobigisha bakure neza ati binyobwa birabuze ni byiza twarabajije bariko barabyiga twarabajije igituma barabitubwiye twibaza yuko tuzoshiramwo intererano natwebwe biboneke bikwiye kandi turashima ko abanye igihugu basaba ibinyobwa kubinyobwa ntubisaba utegira amahera akana kantu keza cyane iyo abantu basavye ugwagwa inzoga za Brarudi bagashimika nuko bafise amahera kuzigura ibi navyo biraduhumuriza kubera abene igihugu bafise amahera n'ubutayinyoye uwo munsi arayabika akazonywa nejo mugazo baramahera aca nukora n'ikindi kintu citeka